Reka kuzura amazi rero ntazi ndasabye. Zura amazi ibintu nzi unabwiye amabizu utaje. Amabiyete. Wafise ukuntu wo kuna amabizu. Neka Raoul. Nibe ibintu bitatu bikuranga. Ini pule feminine ni zinuka n'umunani rwakamuga gatandatu. The sound of Burundi no number one swagger session the world. Ikiyago turiko mwamaze kucumva abana rimwe na rimwe usanga nyene ku myaka 10 Tegeza kwanza kuraba konsa neza bimeze neza ngaha aye bimeze bien biri bon turashaka utangura uyu munsi murazi mu invite nabazaniye sinaza ko mumuzi murashaka kunkurikira mbwa nkamubereka Yes. Nitwa Mugisha Jean-Frédéric Raoul ariko benshi banzi kuri Raoul Comedian umunyamusaga. Mugabo ifo yuko waje ngaho ifo gucafura rero byose. Ambara nkayi kwanza. Okay. Arero urakora ino nta na kimwe ni bon it's okay. Twe twaravyize. Show yanje yitwa garage kubera iki garage turumvamo ibintu byinshi bitandukanye. Garage turumva imodoka zapfuye, turumva abazikora, turumva amasupana, turumva amapine, turumva ibintu byinshi bitandukanye. Ariko rero garage comedy urumva yuko ni garage imwe comedy. Sinzi ko ari garage benshi niba bitahura mugabo garage comedy no kuvuga ni giteramo cha comedy mugabo tuza nka garage kubera abantu iyo baje muri garage bataha imodoka zabo zikomeye zigenda zakize ibintu nk'ivyo. Rero twebwe iyo tuje muri garage comedy dutaha ntidutaha uko twaje nivyo ari byo mwisengero kirazira gutaha uko waje. Nivyiza yuko rero waje ushavuye utaha unezerewe, waje ufite ibibazo nivyo ntibihera mugabo ufuma usohoka uvyiyumvire hanze muguri indani muri garage urumva yuko abayi top sana. Ni munda himodoka ico Jondo kugira mu mwaka uza uko na jewe izi ni modoka nshasha z'ubu bwoko reka kuzura amazi rero ntazi ndasabye. Zura amazi ibintu nzi unabwiye amabizu utaje. Amabiyete. Wafise ukuntu wo kuna amabizu bagira truck musaza wateguye gasanga tuvuze birashika iyo wateguye gasanga tuvuze hanyuma hakaza ibindi urubona yuko hari abantu tuvuga ubonye nk'umuntu muzinanye canke umuntu ari cerebre ukamuvuga rimwe na rimwe rero abantu ntibabitahura baca bashavura kubera iki wamugize ko van ambo ndabizi kuko bo byinjirana iwawe nisanzwe ubuze gute ni bon mugano ne wabajwe niki nari nabiteguye bijya bizi oya nabyo ni ibintu biza gucyonya hanyuma ikije gishobora kuba ciza cyane niyo track nakubwiye umusaza uri imbere y'abantu ibihumbi canka amajana uzubira abantu batera inkuru ugasanga baziteye mu kabare mugo mubwiye ati je imbere y'abandi bantu ntibikunda. Donc rero ntiyagira abantu bazonigirija bino bintu dukora. Bino bintu birimwo novuga kwitanga, birimwo kurinda, birimwo kandi no kwambara iceye. Neka Raoul. Nibe ibintu bitatu bikuranga. Icambere no gutwenga. Ica kabiri kwiyumvira. Ica gatatu nakimenye ndongoye calculatrice. Cyane ndakunda guharura. Mbere amagageze kuranga. Merci. Ari abantu rero bishima ababoss bani iyo baguze iriki rya Merci. Bashaka ngo tega umutwe ugira tugire wicyaye. Mbega umufasha wawe mu kumudraga byarakoroheye ngo ntibajije ko ari bimwe by'abakomedi. Bien sûr kumudraga byarangoye kubera yazi ko ari comedy mugabo ari n'ikindi kintu cyamaye amahirwe ntari nzi yuko ashishoma amahirwe
burya tuzi neza yuko traze uratraka gutyonya mukarindira yuko bakubwira ati ego canke oya mugabo jewe uwanje vraiment yandabiye ku bintu bitatu yarabimbugiye après ndavuga ati finalement ni bitumye tubana uno munsi. Ikintu ca mbere no kuvuga abakobwa burya n'abantu bitegereza cyane ingene umutipa yakarabadraga ariko biragenda mugabo jewe nari jewe nyene donc yarafise image yuko aba star bo ibivugwa gutyo abantu bamenyekanye yuko ari abantu ba faking life. Rero ikintu ca amahirwe ubwa mbere ni lift natanze wa muntu we nahaye lift nta nuwo nibuka mugabo umenye ko amahirwe yo kuba nararonse umufasha n'umunsi no kuvuga yarambwiye yuko ibintu bitatu. Icambere yambwiye ati sinari yuko mutanga lift hama ica kabiri namutwaye kuri plage iyo plage nayo mvuga kubera n'amazi yarayitwaye kuvuga ntikibaho donc twatwicaye ambwira ngo tugere kuri plage nani nafite imodoka bien sûr mugabo atamahera mfise hanyuma ndamutwara ndiyagara ko nk'umuntu w'umugabo mugabo tumenyere ko cha tusaba kugira ngo tubereke ko dusaba amafaranga menshi cha dusaba rimikash jewe nayifite 3000 ifana go 3000 caramubwira atoke wewe nywa jewe meze bien oya arambwira atoya reka nta mahera ngira rero ndakubwiza ukuri nayifite 3000 gusa nayifite igitoro cyo gushikanga naze gukwankira rero acara abona yuko finalement urashobora kunyereka yuko atamera ugira ntibabimenyereye uko twebwe atamera tuba dufise donc aho kantu kara mutumye yego ica gatatu ntaco nibuka mugabo yambwiye bitatu umenga gira cumbe ba imbara umucumbisha wana kubureye ko vyose vyugaye neza ndabona ikiwumvije kirugaye mubaye kuzanita tugaye neza niba yugaye neza muga nk'ibi byose ubu birugaye top cyane impa iyo nuzeya wala ibi ni ibintu twe twize gusa twabyize tutaranavuka on sait jamais dans la vie ariko rero nubwo biruko turi muri garage turabizi ko abantu bose rero batamenyereye garage turabizi ko abantu bose batamenyereye kuja munsi y'imodoka gucyanye surtout abakobwa beza nk'aba tukumenyereye kurije imbere uri mu mabiro uri mukiye ariko no munsi urabona ahantu twakuzanye tuborere cyane abanyamusaga burya ibintu tutanegrije mu buzima kiraza kunegrije ubuzima bahungu mugikura muri tona maze babakwerera raba inzara iri mu gisagara hendayi abana byatse nk'inaje ego igikintu ngo rirapako hari abantu benshi bakubwira ati none bijya muvuga twege mu kabari tubivuga mugabo mwe muja kubidandaza mu bantu donc mwege n'ububire kugira mu yongera amahera gusa mugabo comedy yatandukanye hari umuntu atera inkuru mu kabare hari n'undi mushize kuri stage bisha byanga donc rero ningabirano mugabo abantu babifata ko ari ububire ari ibintu byo kurondera amahera ngaye Bujumbura mu yandi majambo no gusurvive. Nibe bindi bintu ukora apart comedy? Je numumenyesha makuru nkora kuri Buda FM igano cyitwa Zinduka. Ini Buda FM igano ni Zinduka n'umunani rwakabuga 6 Crescendo Burundi no number 1 swagger session the world. Ikiyago turi kumamaza gucumva abana rimwe na rimwe usanga nyene ku myaka 12 abana bashobora gutwara inda bakiri abana ugasanga umwana atwaye undi mwana mu nda. Ibyo rero ni ibintu tuko turavuga kandi bikomeye cyane. Nkora dosize ya neve umva ndazinduka gose none muhagaze twamfati ni byiza none ko umwana ahantu barabaviye muri bino bintu agiye mwataramenyereye atazina consequence kandi byiza ko bacisha kuri kwigisha de ugira ngo ntasuye kugura amwiza nuko rero tugira ko conclusion hanyuma guhera iyo saa 3 mejeje candindira telefone y'abantu hariho abantu bagira amamanza ma mariage ego usanga bakubwiye ati itariki yorafashwe donc ivyo nkora rero après ya radio nizo mariage nayo masho azari rimwe amasho kame mugama mariage ni menshi cyane hama ego nta kindi kintu narigeze nyene meje mariage kugurura muri asiatique mugabo biko birahomba
nabire ikiganiro gihera tukiko turagira kubigisha ingene bashobora kugira irigi ndabira sha kubadide ngarira neze boss namaze ugenda kino kibi kimaze gushikira kuri stage ni gihe abantu badatwenga inkuru uba wateguye burya ari inkuru twandika ukibaza ngo niza gutesa abantu mugasanga ahubwo zitesheje abantu rero karababaza inkuru wiyumviriye cyane mugabo ugaca usanga siyo ifashije karababaza agaca hapasa yindi utari wibaza donc ça fait mal je numvise ngo wubatse ngo kagipiripiri ngo ari ibindi bintu je naje nubatse maze amezi angahe sindabona akamaro k'ipiripiri puju baungu mukigura murito watanguye kaya yawe ryari natanguye muri 2019 mugabo kameme kubera tabiri akavyari biri hari ntawo uvuga ngo yaratanguye kuko yari show imwe gusa ukora mu mwaka ukaje usubira kuvuga ngo uri muri carrière mugabo ubunye ndibaza yuko umuntu biharura entre 2023 ko ari umuntu yatanguye neza kubera ubutanguye kuronka ama marché utanguye kuboneka mu mwaka mugabo kuva mu 2019 gushika nka 2022 2021 umva umuntu yagendera ku giteramo kimwe gusa ca comedy ngayi Bujumbura mama imyumbati arero bajya ibintu byose muri garage namahoro nako namubaza imyumbati n'ikaranga bifasha iki oya ntaranyishura nashaka umumbwirira ndacaye mutavyitaho mugano reko iki byamabijana kandi mubiha abagabo gusa nta bagore babije rimwe na rimwe hari ibintu twege tutamenya muga abandi batubonako ahubwo atuwe iyo wora tweza sana naba rero bigire umwuga buke nawo kiyumva ukigira confiance ukavuga ati iga bwabo nenda bishoboye buke rugiye uravyiga kuko baravyiga nivyo nta mashuri ari yo kuvyiga mugabo uravyiga bivaye n'ingene uheza blague ingene uyitera ntuvuga ati ngurumva rero ngo hanyuma unagira nabatera inkuru ntushobora kuja imbere y'abantu ngo nagira nabatera inkuru oya barazi kuje kubatera inkuru donc girako bega comedy mu Burundi uyibona he myaka 5 comedy yo mu Burundi ndayibona mu myaka 5 hano kure cyane hari ama projet menshi nivyo aza ku bantu batari muri comedy bobo bashaka amahera kuko babonye projet à long terme bavuga ati kino kintu tugikoze gutya hazoza amahera mugabo nani ma projet kameme twega abakomedie tuko turiyumvira bikunze tukaronka support kuko ikintu cyose ni ciyumvira mugabo n'uburyo burakenerwa ejo gituma no mwisengero mubona dutanga ishikano twese turakeneye uburyo mu kintu cyose kiriko kirakogwa donc mu myaka 5 ndabona yuko hazo bara abakomedie benshi batandukanye hazo bara abantu benshi babayeho kubera comedy none nk'ubunyo wisanze ubuzima bwahindutse ukisanga ubuzima bwawe buri ngaha munsi y'imodoka utabifata nubikora urusi nubikora nyine rero ushaka kubikora uvize utuntu ngaha wisize ku muntu wanyu nibikunda canke wisanze utwawe n'umuntu kuko abakobwa murakunda n'ivyo abantu bafise amafaranga witwaye nk'umuntu utwawe n'umuntu akorera ngaha nuko yabisanga ko dufite turana mu modoka zirazikora ko tugira ariko tusaba Imana narazirane ugaraziranye ngaha yagukubita ikintu ngo barakuyambizirire bishize ukibagira blague kuri stage rero n'ikibazo utangura ko improvise yero uri kure improvisa swat biraca swat birahomba iyo biciyemo sava iyo bidaciyemo urumva ni castet urumva ko wiyanse burya abantu ntibabimenya mugabo iyo dusohotse kuri stage hariho wumva umengo yo woca utaha ubwo nyene kubera biba vyanse hari blague umaze kugira haba mu nyuma kagutera ikibazo ega irahari n'umuntu nigeze kuvuga gucyonye muri improvisation hanyuma namuvuze ni yavyakira hanyuma biraja kure nyene mugabo biratinda biragenda neza narasavye imbabazi kuko nta muntu adakosha ego hama biragenda neza nakaye kajambo kuza mu mutwe imbere kuja kuri stage urabishobora mugabo ubwoba nabwo nyene bukaba buri ufite ni ibintu biduga imanuka umengo ni gisukari kiraduga ikamanuka tension biraduga biri kuri 15 biri kuri 9 ukuvuga yuko swat turabishobora swate
birapfa mugabo akantu kaza ubwa mbere ni positif kame murabishobora. Inkuru teza kuyitesta ku bagenzi kuko nivyo twe tuvuga inkuru zadutwengeje mugari igihe usanga je ikinweza sico gihutwenza cha turaba rero ikintu gishobora gutwenza benshi yego urayumviriza abantu kabatera inkuru batazi yuko uzoyidandaza batwenza ukavuga ati je note quelque part. Mbega muhira aho baye ugwa muri mood yo gutwenga canke yashika akabari kalme? Bon ça varie. Hari igihe mode yo gutwenga ni mode yo guhora kubera urumva ugumye utwenga ari ibintu byinshi byononekara mu rugo hama kandi ugumye uhoze naho urumva hariyo n'ibindi byinshi donc uradoza kuko mu buzima bwose hariyo gutwenga hariyo no kujwa hore asebuja. Noye muntu wa mbere wumvisha blague zawe? Ni umuntu ushobora kubona ariko ashobora kubitahura ashobora kubwira ati akanako ukongera mu byo bigenda neza cyane nawe ubufise ubwako ashaka kuyikwiba. Turatubyiye ko ari abakomedie bibana ama blague hanze mugabo navyumvise yuko muri Afrika iyo uvuze blague akagutanga kuja kuri stage arayikina. Ni hesho wakoze hamuka ryoheko? Bo yari show atari nini ya gose. Hesho nagiye Gitega gufasha umugenzi wanje yitwa Kim Kiwi. Najyo ningira abanyagitega banyakiriye. Jean tumenye ngayi Bujumbura uvuga ko Munyamusaga mugabo Gitega usaga bashaka kutayimenya. Rero Gitega narakunze public. Jean iyo bagutumiye nk'umuntu avuye Bujumbura omengo mu diaspora y'Igitega. Donc rero ifare yuko banyakirana igishika. Narabikunze. Hagati ya Barca na Real wotoreye? Barca bien sûr. Unanisha nk'Dinamo? Ishaka nishaka gatatu kubera iki bavuga urunani ishaka hama Dinamo ishaka donc navuze ishaka gatatu uri namatwi yo kumva niyumva. Bye bye United.